ihari mu ncamake hari yo gutohoza ukuri kuri kahise no kubanisha abarundi ikomisiyo yifunze ibyavugiwe iyarusha ikomisiyo yifunze ibyavuye mu manama menshi yabaye hagati y'abayobozi b'amakuru na leta y'u Burundi n'amashyirahamwe yigenga si komisiyo yifunze ibyavuye mu byo abanyagihugu bashikirije igihe babazwa nk'uko rero bivuze mu ijambo ryiza rimwe komisiyo ihari ya severe n'umugwi CNDD-FDD yashizeho wo gukwega ibara mu gihugu wo kuryamisha abarundi wo kubyura ishavu inzigo y'akazikira abantu benshi batazi ukuri bafise ibintu by'ibinyoma nta kindi uwo mugwi umaze. Bantu muri ku butegetsi mumenye yuko hari abantu bigenjeje nk'uko kuva kera ariko by'abasekukanye. Bantu muri ku butegetsi mumenye ko ibintu byose ariko birakorwa mutabikoze yisuzu neza abanyagihugu abazobibazwa bariho kandi bazobyishura imbere y'abanyagihugu n'akahise kayo. Ibi bataravye neza bakava ku butegetsi biciye mu zindi nzira CNDD-FDD uzofutwa Burundi wifutse wonyene. Jewe ndazi ko mu myaka iza CNDD-FDD bivuye kuzoyivuga cyangwa kuyumva ndabibabwiye CNDD-FDD izofudika n'ikintu kitigeze kubaho. Umuntu mubwiye uti wari kuhora muri CNDD-FDD abyanke kumwe Petero yihakana Yesu. Nshuti y'abagenzi namwe bakunzi b'ikiganiro ico utaruzi ca Radio Inkinzo FM turabaramukije amahoro ava ku Mana. Kaze muri cya kiganiro canyu ico utaruzi. Pierre Claver Ndayicariye na CVR arongoye wa mugwi wiswe wo kuvugana ukuri no gusubizamwe kw'abarundi uyu munsi bariko bararoga ugaruko bw'abarundi bahereye muri za kaminuza mu kubabwira ivyavuye mu maremenanya batumwe na CNDD-FDD ku vyerekeye ubwicanyi bwabaye muri 72. Tuvuga ko ivyo bakoze ari remenanya kuko atabuhinga uyo mugwi wa Pierre Claver Ndayicariye ufise bwo kumenya igihe abantu bapfiriye baravye amagufa bazuye mu binogo rusange. Inyuma yuko kuzuragura amagufa mu gihugu cyose CVR havuye yemeza ko ivyabaye mu 72 ariho nyabwoko ry'abahutu byakozwe n'ubutegetsi bwa President Michel Micombero. Ivyo byavuye vyemezwa n'inama nshinga amateka. Bageze aho basaba ko hojaho amategeko ahana abatemera ivyo vyavuye muri iryo remenanya rya Ndayicariye. Kugira tumenye ukuri ku kigo kiratuma CVR na CNDD-FDD bakora uko bariko barakora uyu munsi twashimye kwimba mu mizi ingene CVR yagiyeho inyuma y'ibiganiro vyahurije abarundi iyarusha. Twatumiye rero umushinga ntahe Yonsi Ngendakumana yagize uruhara runini muri ivyo biganiro vya Arusha. Asanzwe azi neza ingene uwo mugwi wagiyeho n'intumbero bari bawuhaye. Ubundi mutumire muri kino kiganiro ni Apotre Bernard Ntungwanayo ahagarariye URN hitamwo neza. Bose nyene baremeza ko intumbero CVR iri kirakorera ko uno munsi ari intumbero uwo mugwi wahawe na CNDD-FDD ko uwo mugwi uri gukorera CNDD-FDD kutari gukorera abarundi kandi ko uwo mugwi udafise intumbero yo kurondera kunywanisha abarundi bose. Ngendakumana atangwa tubwira mwido nido ingene uwo mugwi wagiyeho intumbero Arusha yawuhaye ikemezwa n'abarundi n'amakungu ariko CNDD-FDD ikabavuguruza igashiraho umugwi yishakiye. Abatumire bacu babona ko hakwiye gusubira gutunganya ibindi biganiro by'abarundi bose atawukumiriwe gutyo bakavugana ingene hoja wundi mugwi uhurikiyemwo bose ugatomora neza ingene hotohozwa ukuri ku mabi yose yashikiye Burundi hanyuma bakiga ingene hoba ubutungane butuma abantu basubira kunywana imitima iri mu nda. Tubatege yombi. Iyarusha rero abagiyeyo n'abagiye babashigikira mu nyuma kuko hari abaje mu nyuma barumvikanye neza ko hobaho ikigabane kijanye n'ibyatumye hari injyane mu Burundi. Mu Gifaransa twovuga tuti la nature sur du conflit burundais kuko kera harabiyumvira ati n'abahutu n'abatutsi abandi bakiyumvira ati ni kubera igisirikare cy'ubwoko bumwe ikigandarume cy'ubwoko bumwe ubutungane buri mu bwoko bumwe nuko bamwe bavyiyumvira mugabo ni bake biyumviriye yuko n'ibibazo by'ubukene ibibazo by'ubushomeri ibibazo byo kubaho nabi navyo byari byatumye abarundi twamira mu njyane kuko wacu usanga abashyize ku butegetsi baca bumiraho ntibashobore kuvaho. Turumvikana tuti dushireho umugwi ujanye n'ivyo kwiga injyane zabaye zatumye abarundi tujyana tukaba mu migwi y'abahutu n'abatutsi
zavuye kuki rero ko dusanze ko ari intwaro mbi ari ugutwarwa nabi aribyo byatumye dushika aho dushitse naho ibibazo by'amoko by'abahutu n'abatutsi cyane cyane nabyo nyene byagiye bigira uruhara rero dushinge umugwi abantu baradufashije benshi baradufashije banyere baradufashije ba Mandela baradufashije cyane cyane nuvuga nk'abo ariko burya hariho n'abandi badufashije kugira ngo twumvikane ingene twumvane uko kuri n'ingene twubana neza mudasabwa tuti dushinga umugwi rero umugwi arusha yashinze ibintu bitatu icya mbere cyashinzwe iyarusha nuko hategerezwa kubaho umugwi utohoza neza aho wegamiye ukuri kuri kahise k'Uburundi ataho wegamiye ukuri n'urudome rukuru atari ukuri kw'abahutu atari ukuri kw'abatutsi atari ukuri kw'abatwa atari ukuri kw'abagano n'urudome rukuru uwo mugwi rero ukabitohoza ukabyandika neza uko byagenze twari twumvikanye ko uwo mugwi wari guhera mu mwaka w'1961 byose ukabyandika neza gushika mu mwaka w'2008 ikajaho umugwi wa kabiri wari ujejwe gutohoza ukuri ku bibazo bijanye n'ihonyabwoko ibibazo bijanye n'ibyaha byo mu ntambara ibibazo bijanye n'ibyaha by'agahomerabuntu uwo mugwi rero twasanze abarundi batari kuwishoboza kubera abahutu n'abatutsi baguma bagiranya abahutu bagiriza abatutsi abatutsi bagiriza abahutu turabura uduri twamaze igihe kirekire nk'amezi arenga atandatu ndibuka ko nigeze kujyana na Nyerere mw'ishami mpuzamakungu ONU kugira ngo tuvugane n'iryo shyirahamwe ibijyanye n'ibyo bibazo bya jenoside mu Burundi ngene byogenda kuko abahutu bahagarara ku ihonyabwoko ryo muri 1972 abatutsi bagahagarara ku ihonyabwoko ryo muri 1993 niko byavugwa maze birananirana ko haba ukumvikana rero uwo mugwi wategerezwa kujaho ariko ukarongorwa n'umunyamahanga kuko abarundi ubashizeho ngo bonyene bavyumvikane twari kuguma bagiranya nk'ubuyunwa bwa gatatu twavuga ati ayo matohoza uko kuri kumaze kuja habona ayo matohoza kuri ivyo vyaha bitatu akaboneka ko yabaye hazoca haba sentare mpuzamakungu ihane abakoze ivyo vyaha uko niko twe twavyumvikanye yarusha ariko mu nyuma ishami mpuzamakungu ryaragize isanga ryagize amatohoza menshi mu Burundi aranditswe ari ngaho ashika nk'umunani yari maze kugira kubibazo mu Burundi bwa muri 2022 baca baravuga bati none burya hamwe iyo migwi yojaho uko ari ibiri uko nyene hanyuma ikagira ibyo itohoje hama ntibahuze ntibashike kuri bimwe bizogenda gute rero ishami mpuzamakungu ONU rica rishinga yuko boza umugwi urongowe n'umushinga witwa Kalomo uwo mugwi urabe ko bishoboka ko iyo migwi ibiri yoshigwaho igakorana ntibisubire kuba kumwe kwa kera ya migwi yatohoza bikaba intagusa uwo mugwi rero ni wacinshika rero ko dushinga unye mugwi turimo witwa Severe uno munsi uwo mugwi Severe ukaba arimo ibice bibiri bavuga ngo ni komisiyo verite reconciliation Severe urimo ibice bibiri igice cyo gutohoza uko kuri kahise ugatohozwa aho abantu begamiye ku bwoko ku ntara cyane ku bindi bintu baraba neza ineza y'igihugu igice cya kabiri yari sentare yoshingwa muri sentare mpanabyaha yoshingwa muri sentare y'Uburundi yitwa tribunal special mu kibanza cya wa mu gutekumvikanye iyarusha hanyuma rero bari harira na leta yari hari icyo gihe
barabyumvikana ko boshinga severi iyo mico ibiri mu gifaransa twavuga un mécanisme non judiciaire devant établir les faits comme une commission de recherche de la vérité avec objectivité, impartialité et neutralité, un autre mécanisme judiciaire devant établir les responsabilités et punir les coupables par le biais d'une chambre spéciale qui serait créée et intégrée dans l'appareil du tiers Burundi. Nuko cyo twabyumvikanye niko byavugwa mu gifaransa. Maze rero ibiganiro birabandanya aho ubutegetsi bwa CNDD-FDD buziriye mu mwaka wa 2005 hatangura kuba impari ugene byokogwa hari impari ndende kuko mugambwe CNDD-FDD waruza icyumviro bishasha kivuga yuko ibyo bintu byo guca mu by'ubutungane bitashobora kwemerwa kuko bitonwanisha abarundi ko hategerezwa kuba intumbero y'ikigongwe. Rero cyane twavuze tuti inzira twokurikira ni verite ukuri, justice ubutungane, reconciliation gusubiza hamwe abarundi bagasubiza hamwe bakanwana, ariko hari igihe gabane cy'ubutungane. CNDD-FDD nayo ikavuga iti verite ukuri ukarondegwa hama ikigongwe pardon, hanyuma abantu bagasubiza hamwe kuko babona ko ariyo nzira nziza ishobora gusubiza hamwe abarundi. Hari impamvu nyinshi cyane rero kuri uyo mugwi, haraba ibibazo byagiye bitandukanya leta ishami mpuzamakungu ni n'abarundi ubwabo. Bikuru byari ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere, iyo migwi ibiri niyatohoza uko imeze uko izohuriza hehe? Iyo migwi ibiri izohurira kuko izohuriza hehe? Abantu ntibabyumvikana ko neza. Cya kabiri ati iyo tribunale izoshingwa izobikora gute? Ati uwo muprokirere azoza yigenga afata abantu ko ashaka bizoba bitunganijwe gute? Ucyo tribunale kigira umuprokirere atari umurundi w'ahantu. Ati abo muntu azoza gufata abantu mu Burundi ko ashaka bizogenda gute? Ikibazo cya gatatu cyari ikibazo cyaravuzwe na ba Mandela, ariko ukumva ko na CNDD-FDD mu kuvuga ibyo by'ikigongwe ikivuga ikigongwe cy'ikivunga bimwe bita amnesty. Ibyo bibazo rero byatuma abantu batumvikana ingene umugwi woje aho ngukore. Ndibuka ko Perezida Ndayizeye yagombye kuwushiraho mu mwaka wa 2004 irananirana kubera izo mpari. Nuko rero mu nyuma ibyo bibazo bitatu badatuza kubyumvikana ko hacashingwa umugwi warimwo ishami mpuzamakungu ONU, leta y'u Burundi n'amashirahamwe yigenga. Icyo gihe amashirahamwe yigenga yarafite cyane cyane n'ishirahamwe bita FOSO yari irongowe na Pacifique Minina hafi yararirongowe. Baragenda barakora umugore urongowe rero n'umushingantahe yitwa Ntanyungu Festus. Arakora birananirana, ariko bacafata ingingo yo kubaza abanyagihugu. Bacabaza abanyagihugu icyo bita consultation nationale kuri ibyo bibazo bizogenda gute. Baba yaba Arusha, yaba ONU na leta n'amashirahamwe yigenga, yaba abanyagihugu babajijwe bose bahuriye ku kintu kimwe. Bavuze bati ibyo byavugiwe i Arusha niba ari byo bibandanya. Ati kandi iyo migwi muyishire kure y'abanyapolitiki, ntimugashiremo abanyapolitiki, ntimugashiremo abantu bari muri leta. Ati kuko nimuyishiremo abanyapolitiki n'abantu bari muri leta no bagirizwa icyo bazovyica. Zondera abantu mu mashengero, zondera abantu mu mashirahamwe yigenga, zondera abantu mu makungu, badufashe mugabijemo abantu ataco bagirizwa, kuko bagirizwa bazoba intambamyi nihagera gushira ukuri ahabona. Nuko rero leta
numva leta iba ifite inguvu mu nyuma izivuga yuko yoba yarumvirije abantu benshi kuko ntitwamenya aho yabumviririje icishinga umugwi wari urongowe n'umushinga ntayitwa Kapakire icegera ciwe yari umusasoni yitwa Nkiramira Pasikaziya harimo n'abandi rero nk'abo ba Maître Segatwa niyo bari abitwa ba Sindayigaya Jean Marie abitwa ba Clotilde niyo bari n'abandi rero bashinze rero yuko hoshirwaho umugwi wisunze iyo ntumbero yo kurondera ukuri kugiranira ikigongwe no kumwanisha abarundi iyo ntumbero rero n'ubu niyo ikiriho baravuguruje ibyo abanyagihugu bemeye byaravugurujwe mugabo hari akantu baca bongerako ngo iyo komisiyo izotohoza ukuri kuri kahise mu Burundi inye ubitwagwa n'umushinga ntayicari ngo niyo izoraba tari ngombwa cyangwa atari ngombwa kuzoca mu nzira y'ubutungane rero nivyo bariko barakoreramwo twovuga yuko komisiyo ihari mu ncamake ihari ubu yo gutohoza ukuri kuri kahise no kumwanisha abarundi si komisiyo yisunze ibyavugiwe i Arusha si komisiyo yisunzwe ibyavuye mu manama menshi yabaye hagati y'ishami mpuzamakungu na leta y'u Burundi n'amashirahamwe yigenga si komisiyo yisunze ibyavuye muri abanyagihugu bashikirije igihe babazwa hisunzwe ibindi nico gituma twebwe kugeza uno munsi twemeza yuko ibyo irakora bishobora kudashaka kumwanisha abarundi uko babyita nk'uko rero bivuze mu ijambo ryiza rimwe komisiyo ihari ya severe n'umugwi CNDD-FDD yashizeho wo gukwega ibara mu gihugu wo kuryanisha abarundi wo kubyura ishavu inzigo y'akazikira abantu benshi batazi ukuri bafise ibintu by'ibinyoma nta kindi uwo mugwi umaze uyu mugwi rero nk'uko reka aravuga umushinga nahe Leonce Ngendakumana mwabyumvise umva mu bantu dufise bakurikiranye ibiganiro je namwe ndavuga ko Leonce mu bashinga nahe dufise basigaye mu Burundi arimwo urabona amasezerano yagiye kuba habanje kubaho ibiganiro kandi ibiganiro byabayeho kubera ko habaye ibibazo ubwa mbere hari n'ibibazo byari bihejeje kuba baje kugandagura umukuru w'igihugu perezida Ndadaye Nyakwigendera ndetse n'abari bamufasha n'abari ko baramufasha gutwara icyo gihe hakaba hakurikiye ubwicanyi bamwe bita masaka raporo Nations Unies ikavuga ko ari jenoside abandi bakita jenoside byakorewe abatutsi ntitwirengagize ko leta ikoresheje igisirikare abanyagihugu bo mu bwoko bw'abahutu bakurikiye aho bishwe ku bwinshi hafi mu gihugu cyose ibyo rero nkavuga nti nimba hakoze akoro darusha yabaye kubera iki yabaye kubera igihugu cyagiye kugwa mu manga nk'iyo no munsi yo turajamo tubona abantu benshi bakihorera bakiteza utunyoni abo nkavuga nti hamaze kuba ibiganiro urumva hari imigwi ibiri yari yavuze umugwi wo gutohoza ibyabaye hagati y'igihumbi kimwe amajana icyenda na igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo itandatu na rimwe no kugeza ibihumbi bibiri n'umunani uwo mugwi wariho muri baravuga umugwi wundi gutohoza ibyaha by'ihonyabwoko ariko aho byaje gutururira byatumye yuko umugwi wo gutohoza ukuri no kurekuriranira uzoba witwa ari seve ikaba igizwe n'abarundi n'abanyamahanga nicyo gituvuze ngo uyu munsi CNDD-FDD yashizeho seve nk'umunyamahanga n'umwe mbere banivugira n'umunwa wabo bati nta munyamahanga n'umwe azoze muri uyu mugwi tukiriho kubera rero bivuze ko uwo mugwi n'uwabo si uw'abarundi bivuze ko n'ibyo bakora birababo banagenda bereke ikibazo gikomeye aho kiri gikomeye cyane
ku isi yose barubaha umuntu yitavye Imana. Intakemwa y'umuntu irubahwa ku buryo ku isi yose usanga hariho n'amategeko avuga igihe gihera kugira ngo bashobore gufata nka cimetière bakayihindura ikahava. Mu Burundi nayo kari imyaka 20. Uravye neza rero ibyo TVR byashizweho na CNDD-FDD bariko barakora mu gihugu cyo kuzuragura abantu agufa, ariko tukaba dufite amakuru ko hariho abishwe 93, tukaba dufite n'andi makuru ko hariho nk'amasimiteri ya kera cyane n'aza 18 85 hariho naho bakuye amagufa bayazana bene muri abo bantu. Nagiye nababwira yuko muri icyo gihe iyi TVR ibiri kirakora ikintu gikomeye cyane cyo gutyanisha abarundi. Muti gute? Wari umugwi wagomba gutohoza ukuri, none uzanye ibinyoma. Jewe nemera ko uyo mugwi niyo woza w'abanyamahanga. Mu gihe uwo mugwi woza ntubanze gutohoza ibijyanye n'abahitanywe n'ubwicanyi bwa 72 cyangwa jenoside nk'uko bamwe babivuga, kuko biroroshye uja ku mutumba uti ngaha kuri uyu mutumba ugafata abantu bakuze, ni bande basize ubuzima mu bwimo bwa 72? Nta musozi n'umwe utobitora n'ibikunda, urabimenya. Ibyo rero babikoze mu gihugu cyose. Navuga nti iyo TVR yoheza ikerekana imibiri yanzuye n'iy'abandi. Nushaka gufata igihugu cyose kuzuragura imibiri ntihagire n'izina nari gutanga ry'abo bantu n'ibikunda. Uwo mugwi ntuba watohoje, uba ufite iyindi ntumbero. Twese tuvuga tuti CNDD-FDD ishyiro yo kuduzisha by'ababuze babo 72, kandi navuga ku makote yose mugabo cyane cyane bo mu bwoko bw'abahutu bumva uko bumva bo, kugira ngo bashobore gukora ubwicanyi bw'agahomerabunwa butigeze buba mu Burundi. Kuko rero sinumva none abantu baganira mu ntango baganira nk'abarundi, mu nyuma twumva ngo rigete na JDC bagitirira amoko. Nimba haganiriye amoko y'abahutu n'abatutsi, hari amoko atashikiriwe. Urumva abatwa n'isi yo bari hanyuma nabo bagiye kuganira ntibatowe n'abarundi, batorwa n'umuntu akabatwara akabategeka ibyo bakora. Icyo gihe ibyo baza bakora ibyo byo gukorera abantu bajya gukora ibyo wabatumyeyo yakoze y'abategetsi. Nkavuga nti ibyo biganiro byogira akanove mu gihe ari abarundi bitorera abaje cyane naho hagiye abantu bashinga nta uwo mugabo unze amategeko. Navuga nti uyu mugwi wa TVR wa CNDD-FDD tutawuhagaritse mu maguru masa ngo abarundi bimvuga kuri nk'uko yasuriye ati ukuri n'urudome rukuru, kuko barondera amasezerano y'ukuri. Tutahagaritse uwo mugwi ngo twamire tubwire rero ihagarika uwo mugwi uriko uzura kaboze ukora icyo bita gusansibiriza cyangwa kwigisha no gusasira amacakubiri indava. Ayo macakubiri nayo akazoba azoshobora guhitana abarundi benshi. Icyo twakize cyo tugisubiyemo ubu tukivamo ukundi. Ubona bishoboka yuko abarundi banywana atabutungane bubaye? Nabonye niko bidashoboka ko abashobora kuboneka atabutungane barayizi, ariko ntibashobora kwemera ubutungane kuko bubafata. Mu barundi baharaniye amahoro mu Burundi je ndazi ko arimo. Hari abantu benshi batabizi, ntabyo novuga, ariko iyo turi kumwe mu kiganiro yaharaniye amahoro gusumba abo basanze CNDD-FDD bavugwa ari ku butegetsi. Ibyo ndabizi niyo natona atari cyo bivugako. Mugabo ntushaka kumbwira nk'umuntu yaharaniye ayo mahoro akaza muri ibyo biganiro akabaza ukuri kose, akabaza asiba kuvuga n'ubu ariko aravuga ukuri koja mu ngira abarundi bakaruhuka, hanyuma iyo CNDD-FDD ikabandanya ndaza iduza umutwe. None nta mugari mwigeze kumva bavuga ngo agasozi karamarere kandi abagabo babona. CNDD-FDD tigere ntabwo yasoze iranka gukora ibikorwa ibyumvikanywe, ariko nibo bizohitana bwa mbere, kuko
atabutungane nta mahoro. Perezida w'u Burundi ahari mwese abarundi n'amakungu bari bakumva ariko atari ngo nta butungane buhari. None perezida w'u Burundi niyarira abashingwa manza bararira ko imanza idacibwa neza, abacamanza bakarira ko baza gufatirwa ko gutegekwa n'abajenerali cyangwa abantu batwara mu mugambwe, abantu bose abanyagihugu bakarira, umunyagihugu akavuga ati kugira ngo utunganirwe ubanza kugurisha itungo cyangwa inka cyangwa impene. None uwo mukuru w'igihugu ubundi abajejwe abatwara igihugu ahigike tugatotanga imihoho kuko biba byaje kumunanira. Amaze kwitwa umukuru w'igihugu afite uburenganzira bwose bwo gufata abanyamakosa akabahana, abari mu kazi akabakura no mu kazi yisunze amategeko aratomoye. Rero banga ubutungane bakavuga ku munwa kugira ngo amakunga bemerere, nyamara naraye numvise umengo n'amahera baraye baremereye bahava babihindura kuko bashigikiye Uburusi. Urumva rero ayo majambo bavuga ku munwa ata kintu na kimwe bashyira mu ngiro, ibyo turamenye inkuru ririmbo tuma abantu aza ndakuramutsa Mariya nawe akasenga ibyo bisabisho byose kandi agakora amakosa akagenda yiba ku muhanda. Ibyo nibyo dutanga. Ibyo rero bakora batemeye ubutungane buzoza batabishaka kandi buzobafata. Batemeye iyo sentare iyo tribunale basezeranye tribunale penale izo sidomanza badora kuyemera nayo nyine izorohera kuza. Mbe nanjye ndabaza kubera iki abasenze defite muri ibyo biganiro bavuga ngo bashaka ikigongo cy'ikivunga. Erega uravye neza ibyo severe yaba iri kirabakorera ni ikigongo cy'ikivunga kuko bavuga bati 72 habaye jenoside yakorewe Abahutu. Ati rero tugiye tuzasuka mu yindi myaka. N'abashaka bavuga bati Abahutu rero badushaka ngo Abahutu cyangwa bashaka bavuga ngo ni Frodebo kandi Frodebo uyifuza nabo bari bashaka ngo Frodebo yakoze ibintu 1993 bisungiye raporo nationale n'ubwo yaje kure. Abato bavuga bati bwa tugiranye ikigongoro cyangwa ngo kikivunga bari bakizara ku nguvu, ariko nanjye nabwire ngo ntibishoboka. Ubwo kuvuga ukuri hanyuma umaze kuvuga ukuri ibintu ko byabaye kuko burya ndashimira abantu benshi tugiye tuganiye ntawe adafite amakosha ariko ntubwire ikigongo utagisabye. Ndazi neza ko mu Burundi ibyo 1993 aho byari bigeze si habi, abarundi nticyabuje gusura kunywana nubwo bahemukiraniye, ariko birasaba ko leta ije imbere igafata inomero ya mbere gusaba ikigongo. Umwe wese asaba ikigongo yagikoreye, hanyuma minisiteri publique izo biyobora leta bivuye muri ibyo cyo kumvikana nizo gufata ingingo yuko umuntu agira ikigongo no kutagira ikigongo. Nta kigongo cyo kunguza kibaho ntibikunda, batinya ubutungane ariko bazobubona kandi ngo bagiye kubona kandi vuba. Seve ko twari twarumvikanye uwo mugwi wo gutohoza ukuri no kurwanisha abarundi wari umugwi utekerezwa gukora wisunze ko mu Burundi habaye ubwicanyi bw'agahomera rumwe. Iyo Arusha ujya nta kitavuzwe. Twarumvikanye tuti mu Burundi harabaye amahonyabwoko, ariko hageze kuraba kurondera abagize iryo honyabwoko bica bija mu kivunga. Abahutu baca baja ukwabo, Abatutsi baca baja ukwabo. Burya nivyo byanatumye tuvyarusha taje kumvikanye tukanataha abantu bakabandanya dufasha. Uwo mugwi rero aho ugeze uno munsi navuze ko utisunze ibyo twavuganye Arusha ibyo bitatu, ko utisunze ibyavuye mu masezerano yabaye anakora tripartite hagati ya leta y'u Burundi na ishami mpuzamakungu ONU n'amashirahamwe yigenga. Umugwi utisunze ivyo byavuye mu by'abanyagihugu bavuga, kuko abanyagihugu bavuga bati reka ni Arusha nuko twavuga, reka ni muri iyo muri ayo masezerano ya tripartite nuko byavugwa. Bavuga bati nukwisunga cyane cyane ibihe tuzoba turimo. Ivyo bihe biratuma abanyagihugu bubahuka kuvuga ukuri kubyo babonye kubyo bumvise, agatahamira bakaryama baje kubishyikiriza. Mu gifaransa babyita environnement
nicyo twakwita environnement favorable ku kurondera ukuri gutohoza. Icya kabiri baravuga bati none niba ibyaha byagiye bikorwa bidahanywe hatabonetse intumbero byo guhana, ubwo uko kuri kuzotohozwa kunwanisha abarundi. Ubwa gatatu, abantu bose Arusha baba abo banyagihugu cyangwa leta n'ishami mpuzamakungu ONU n'amashyirahamwe yigenga bavuga bati none mu gihe hazoba hari abantu bari muri leta, abagize leta, imigambwe iri muri leta ifise abo bantu bafite ibyo bagirizwa, iyo migambi ifite ibyo yagirizwa, n'iyo migambi iri muri leta n'imigambi iri ku butegetsi, abari mu nzego zishinzwe gucunga umutekano bafite ibyo bagirizwa bakaba bari muri izo nzego nyine, bati uko kuri kuzotohozwa kugira icyo gushitseko. Ivyo bibazo rero byari byibagijwe. Urabona rero nk'uko ubu iyo environnement ntawovuga ngo uko biri ntawovuga ngo wosohoka genda ukavuga ukuri neza na neza ugataha muhira ukajyana, kivyoshoboka. Urumva iki environnement nta kihari muri leta. Ubu hariyo cyane cyane abasenze numva ngo n'abakorona bariyo, ufashe ko muri iyo leta harimo abasenze n'abakorona kamu gatohoza ugaca usanga abasenze hari ibyo bagirizwa, abakorona hari ibyo bagirizwa. Iyo raporo yosohoka hoho hari icyo yomara, kandi abo nyine bazofata ingingo bati turashobora kuja muri ya nzira mwariko muravuga y'ubutungane cyangwa ntitujayo. Kuko ujya mugwi, erega umugwi uhari ubu ni umugwi ukorera umugambi uri ku butegetsi ubu, yabivuze mu Kinyarwanda Bernard. None basanze hari nk'ibyo uwo mugambi wagirizwa muri ibyo byose byavuze, ubwo iyo raporo yosohoka ikagira icyo imaze ntacyo yomara. Mu basirikare tugiye kuba tugasanga abasirikare bahora muri leta za kera barimwo, tugasanga abari mu migwigwana barimwo. Ubwo bashyitse aho bavuga bati abo basirikare n'iyo migwi aho zigwana irafite icyo yagirwa muri ibyo byabaye, iyo raporo hari ikintu cyobamo kigashoboka. N'ibindi rero njo kwibadagaruka ko abantu bari bafite ko amakenga, kandi ubu biboneka neza. Bagomba rero nje kafisha ku kibazo cyawe uti ubwo none ko uwo mugwi wagiriwe uri bari atari uwo abantu bari bumvikana, atari umugwi mission, ibyo uwo mugwi ujejwe atari byo bwari bumvikanye Arusha, atari byo leta ishami mpuzamakungu ONU n'abandi mashyirahamwe yigenga bumvikanye, atari byo n'abanyagihugu babajijwe bashyigikiye. Ubwo koko uzoshika ku bintu binwanisha abarundi, usubiza abarundi hamwe, bigende neza, ubutungane buboneke. Nisunze ibyo navuze ingene uwo mugwi wagiyeho n'ingene uri kurakura, bizogorana kuko tuba tuvuye Arusha harura imyaka. Ubu ni imyaka 21 turiko twaba dufatagwa 22. Nta na kimwe turashika cyo kumvikana. Cyo naraye numvirije cyo bundi aho uburongoye uwo mugutse Claver Ndayicari yagenda mu n'amashinga amateka kumviriza ibyavuzwe. Aciye numva umenga avuze urihegamiye ku Bahutu, Abatutsi n'abaca bazana iby'iwabo. Muri cyo twinkoreye twasomye bagarara kw'Abahutu n'Abatutsi. Tawuzira yere bizogeye. Rero nk'uko yari arabivuga mugenzanje Umushinga Bernard, nukuri abarundi turakwiye gusubira kwicarana tukarabira hamwe ibijyanye n'uwo mugwi. Abarundi nibakwicarana neza, bya bindi nadondagura byavuye mu nzira, ushobora kugenda ukavuga ugataha mugira ukicara ukumva kutekanye, abo bagatekana, ntihagire abantu ku mugoroba baca baza kubafata bakoranyiriza bakazimangana ejo bagatuguza iziga.
tukumvikana yuko aba bariko bakora muri uwo mugwi severi bahera uko twaheye twavuganye muri 61 gushika mu mwaka 2008 raporo ikaba yose ikaza raporo yose imaze kuboneka abantu bakavuga bati iyi raporo kimeze uku twoyikoresha uku barashobora kurondera abahinga bariho mu byo gusubiza hamwe no kunwanisha abanyagihugu ubu tuvuga abarundi bariho abanyagihugu bari bavuze aho boronderwa cyane cyane muri ayo mashengero na karere ko kazi kabo horonderwamo amashyirahamwe yigenga akareka kwisuka mu bya politike agafasha muri icyo kibazo cyo kunwanisha abarundi no gusubiza hamwe abarundi. Iyo raporo rero ikigwa neza ntiyigwe n'umugambwe kuko nababwiye ko hari igihe bishobora gusanga sendedede ziri ku butegetsi ubu hari ibyo yagirizwa, hari igihe dushobora gusanga abaporona hari ibyo bagirizwa, abaporoti hari ibyo bagirizwa, abanabari hari ibyo bagirizwa. Iyo migambwe rero sinovuga ngo yomvaho, ariko niba yishigwa imbere mu gutohoza uko kuri no mu gufata ingingo ku byo ibivuye muri ibyo biganiro byose ayo masezerano ingene yokoreye oya natura abarundi, ariko tukemera tuti reka abataze bagirizwa cyane nka twebwe baba aribo babitohoza banavuge bati ivyokorwa n'ibi kugira abarundi basubize hamwe. Nibashika ko abarundi bogiranira ikigongwe kugira yabivuze ati umwe wese yamaze kumva ko atekanye yo kwisabira ikigongwe kuko ntawe musabira ikigongwe atazi ingene yabikoze. Umwe wese akisabira ikigongwe ati jewe nkurikije uko ibiganiro byagenze naho bigeze ibi ndavyemeye byaranshikiye. Rero ashobora kuvuga ati no mu muryango wanje byaradushikiye, no mu muryango wanje wa politiki umuganga byaradushikiye, no mu bwoko bwanjye byaradushikiye, turakora ibi cyangwa biriya. Bagashika bati dusabane ikigongwe ariko byaciye mu muco mu nzira zitomoye kandi bizovyendera no tuzogira gute. Namwe bashika bati duhane kuko ndamaze kumva n'abandi barundi babivuga cyane cyane nka Mukasa bikabira cyane ati abantu bose bakoze ibyaha bafatwe bahanwe. Nabyo nyine babishyize ko nta kibazo kuko iyo ukoze ibintu utegeka kubyemera kandi ukabyemanga. Iyo ubonye uzokora ibintu ntubyemere ngo ubyemange reka kubikora. Ubonye ko wishe abantu utavyemanga ko wari reka kubica. Ubonye ko uri kubatungira abantu ubusa ukaba utazovyemanga reka kubatungira. Ubonye ko kwangaza abantu utazovyemanga reka kubangaza. Nazo warabikoze imanga aba bantu bagira ikigongo cyangwa uhane. Jewe rero nuvuga ndi umugwi uko umeze ubu yavuze ati ibyo kuzura amagufa nk'akarorero burya twararize mu masezerano y'Arusha birimo yuko hazogera igihe akazugwa, ariko ukuri kose gwaragiye habona imitima y'abarundi n'abarundikazi yarateguwe kuko urashobora kurikora utateguye imitima bigasubira gutera ingorane ugasanga intundu agahinda bigarutse mu banyagihugu bariko baranavyibagira. Burya uwo mugwi mu ntumbero nyamukuru wari ufise yari uko abo bashikiwe n'ivyo vyago bakiriho cyangwa babo ababibonye abo twokwita letemwe twaba mbere navuga ni victime letemwe ababikoze boronka wakaryo ko kugira ngo bashikirize ivyo babonye ivyo bumvise ivyo babayemwo mu ntumbero yo gukiza ibikomere biri mu mitima y'abarundi, yo gukiza agahinda, amaganya, umubabaro, intundu biri mu barundi kuko hari n'atari barimo mugabo bavyumva bivugwa, hari n'abahendwa. Iyo ntumbero rero ubu siyiriho atuvuze wese ivyo ashaka n'ivyo yivugiye. Rero mu njamake n'ico kibazo cawe novuga nti ingorane zirahari ni nyinshi. Uyu mugwi uko wagiyeho n'ukuri kurakora n'intumbero ufise bizogenda bishobora kumwandisha abarundi. Dutegerezwa gusubira kwicara abarundi vyanka vyakunda kuko nubwo tuzosubira mu njyane tuzoruhira gusubira kwicarana sisi twebwe ubu twebwe birashoboka, ariko abazodukurikira usanga barasubiye kwicarana bagiye bagusubira hahandi y'ingene
wokumvikana ingene twubana neza mu budasa bwacu muri iki gihugu. Rero mpamagarira abarundi bose mbereye kuri leta, mbereye ku bari mu nzego nshingwantwaro, abasirikare, abapolisi, cyane cyane ko kwikubita agashi bagafasha Uburundi n'abarundi, hakaboneka ukuri, atari ukuri k'umugambwe, atari ukuri k'ubwoko, atari ukuri kw'intara, ari ukuri kuza kudusubiza hamwe tukubaka igihugu cyatwibarutse tukakibanamwo. Nayo babandanije uko ejo hakaza uwundi mugambwe ugakora gutyo, kuko aha turi hari abandi, ejo hazora hari abandi, none nibaza nabo bacavuga ati bo twebwe rero natwe tubibona uko tuvyumbuke bakadusubiza mu ihumbi bizogenda cyane. Sena baniyumvira ko tumaze imyaka 22 tutarumvikana kuko kuri nyere vyogenda. Tuzovugana ibyo guteza imbere igihugu ryari, tuzovugana ibyo kubana neza ryari, abariko bararuka ubu tuzobaragiki kuva dusezeranye amasezerano y'Arusha hari imyaka 22 none abo turiko tubabwira iki? Ko batutse babwira iby'iwabo, abo bakabwira iby'iwabo, abatwa n'abaganwa ndabaretse ko ntavyo bababwira, sibara babwirira igikira yandi magorwa genda gute. Tuzokwama imyaka n'imyaka muri ibi. Bitegerezwa rero gusubira kwicara hajeho umugwi nguko Arusha yabitegekanije, nguko ishyirahamwe mpuzamakungu leta y'u Burundi n'amashyirahamwe yigenga bari bavyumvikanye, nguko abanyagihugu bari bavyipfuje, maze ukuri gutohozwe ataho abantu begamiye. None twareka abahutu n'abatutsi bakaguma mu nduru gusa, bamwe bavuga iby'irindwi na kabiri, abandi bavuga iby'icenda na gatatu, abazoca bazana iby'inani n'umunani, abandi bazana ibindi. Tuzoguma muri ivyo kandi ubukene buce bubandanya, mu gihugu, inzara ibandanye, mbere ubwo bukene buve mu bworo, gusega bibandanye, tuba abasezi. Niko twinjira mu karere karere k'ibihugu byo mu buseruko bya Afrika yo mu buseruko, East African Community, tuzosanga turabaja babo bantu bo muri ivyo bihugu, turabaja bikorera imizigo yabo, turabaja bakoropa mu mazu yabo, turabaja bacungera amabanki yabo bazabazanye ngaha mu Burundi, turabaja bafata amahinguriro yabo tuja kwikorera y'ibintu, tukoreka uko nyene nitwabandanya muri izi. Nguko rero ko jewe ndabibona dutegerezwa gusubira kuja hamwe tuganire, abarundi bari mu gihugu, abari hanze batahe baje tuganire twese turi kumwe, kuko ndabiganira n'ibyazanira n'abahari abari hanze abandi mu gusho ntacyo bizodushikana. Bwanyu gutangura kuri 72 kuri CNDD insiguriye insiguro buriya nta n'umwe atayibona kiretse uwirengagije. Kubera iki? Kubera ko kuva kera na rindi iyo umuntu ari umunyakibi yama arondera abantu yikundwa akaza ko kugira ngo bamushigikire bagende barava ko ari intungane, mbega abahe n'ibyo bashaka n'ibyo bakenye kugira ngo bamushahagize bagende bamukomera amashi, kugira ngo ntazogire umuntu ahinyura ko uyo muntu ari umuntu mubi. Rero CNDD-FDD n'abantu ubu koko turabi ibyaha CNDD-FDD yakoreye abarundi, ibintu byose bigenda bihendika. Reka ndabaye n'akarore nk'uturore dukeya nce ku mayanga. Reka dutangurire muri kiye gihe cya 1994 na 5 akaranda kaduka muri kaminuza y'u Burundi harabaye ingorane, abanyeshuri baracanamwe. Ariko uyu munsi ugiye kuraba bandi baciye bagenda bashiraho monima ivuga ko abanyeshuri b'abahutu bakorewe genocide muri kaminuza y'u Burundi. Iyo kaminuza y'u Burundi abari barimwo icyo gihe bari harya mu butegetsi, ni gute batoshyeho kuri iyo monima bati umunyeshuri naka yarishwe? Ni ukubera ko hajya haba harimo amahinyu, kuko twebwe turazi ko amatozo twakoze kubavuga ko abanyeshuri barenga 100 bishwe, mugabo sibyo. Ariko dufatiye muri rusange abanyeshuri baba babijana barapfuye ariko ntibaguye muri kaminuza, kuko kaminuza hamaze kuba gucanamwo kw'abanyeshuri, abo mu bwoko bw'abahutu barasohotse, bamwe bace mu Kamenge abandi baduga Nyambuye, ariko rassemblema bayigiye Nyambuye. Aho rero mu banyeshuri benshi bari bavuye muri kaminuza hariho abapfuye
muri urwo rugendo rwose rw'intambara bo baca bafata bati kuko ababyeyi babo bari bazi ko bari mu ishure reka dufate ko abanyeshuri bose bari muri kaminuza ya kiriya gihe twajanye ku rugamba bapfuye ko bazize jenoside bakorewe n'abanyeshuri yitwa ko baguye hajya mu kigo cya kaminuza ibyo tubifitiye amakuru atomoye naho bagomba akazi tukabiharira ntabwo badufise rero nk'icyo ni kimwe mu kugoreka ukuri kandi bakuzi bagwengeka icya kabiri genda urabe ku bijyanye n'ibyo bavuga ko bagiye guharanira cyangwa kurwanira bavuga ko barwanije igisoda cy'ubwoko bumwe bw'abatutsi aho sinohateba ko twese tuvugisha ukuri ntawovuga ko mu gihe cy'intwaro zaheze abawufisiye wasanga ari benshi mugabo je ndazi ko mu basofishe n'abawomzo turu haba harimwo abahutu mugabo ntibari benshi cyane ariko bagwanije rero igisoda cy'ubwoko bumwe uyu munsi tugeze aho turi igisoda kirimo ubwoko bumwe bw'abahutu abatutsi basigaye bari kurushi abatutsi barimo benshi barapasiyonye hanyuma abo binjiza uyu munsi ni ukuri utari muri CNDD-FDD bakwinjiza wababaza uti mbega ko abatutsi batinjira muri Islamu ati twarababuze mwababuze gute nibagusobanurira barya indimi uravye ingene binjiza abanyeshuri mu mafakirite akomakomeye mu Burundi ari za fakaguro za medecine za druwa utari CNDD-FDD ntugenda winjiye wakoresha ikibazo n'ubikosora si umwarimu w'iyo fakirite gikosore ngira ngo mumbonera kure sinza aho bafite ibiro uri umututsi ntujyayo ngena mitendo uri umututsi w'umuCNDD-FDD aho bopfa kwemera bagomiriza kakandi kamwe canke tubiri two kwifotoza kadushirayo ugiye kuraba neza ahandi leta mu byo basinye muri akoro darusha leta yo gupfupfahaza yavuye muri akoro darusha baravuga ibice kwijana by'abaja muri leta 40% ku batutsi 60% ku bahutu ariko uyu munsi leta igizwe n'umugambwe umwe CNDD-FDD abakorona barimwo nta mukorona n'umwe abemera kuko n'abakorona ba CNDD-FDD bo mu kwaha rero aho naho nyene bari kurushi none igihugu cy'u Burundi batuzi kiri mu bigango myinshi kigizwe na iporona na CNDD-FDD kugishaka societe civile yasivuze ko societe civile kwiye gukora akazi kabo bakavugira abanyagihugu nibyo kandi namushigikiye muri icyo kintu societe civile yagomba guhaguruka kugira abanyagihugu ariko ubundi societe civile nayo iracyariho nayo nyene iri kumangetengeti iri kurangembegembe kuko societe civile zikorera ineza abanyagihugu barazirukanye hanyuma basaba kreya izindi societe civile nyinshi baziga zokora bisa n'ibyo abandi bahora bakora abo nabo ntibavuga kuko n'abaCNDD-FDD ubundi amategeko kugira ngo igihugu kibe kizima hari abantu batagomba kuja muri politiki niwafata abamagistra ugafata abo muri societe civile ugafata abasirikare n'abapolisi bakaba bari mu mugambwe plito icyo gihe nta mahoro azoboneka kuko azobatwara wa mugambwe mu bintu byose cyane se abasirikare n'abapolisi ni ab'igihugu abamagistra bagomba kuba ab'igihugu societe civile baharanira neza abanyagihugu bagiye mu migambwe byose biba bituma igihugu cyapfiriye naho rero nkavuga nti nkuko umushinga ntahe ariko aravuga rero igihugu hategeza kuboneka abagabo iyo mvuze abagabo simvuze ko abafasoni batarimo n'abafasoni barashobora kuba abagabo mu ijambo abagabo b'imvuga kuri tugahaguruka tukahagarika severe tukamira CNDD-FDD ibyo kirakora niyo leta tukabwira legaha babaye muri ibyo bazi ibyo barenze barigaha bayo masezerano hanyuma tukumvikana ingene abarundi ashogira amahoro kuko abarundi ni CNDD-FDD bose kandi CNDD-FDD nishaka dufatira kw'inkoni ku bitugu bidutwara uko ishaka yiri igihugu yica bishaka muri kino kinjana ntibikunda rero navuze nti hazogera igihe abantu babisuke ko babiyahuriyeko mugabo ntibyari bikwiye amaraso asetse mu Burundi ni menshi cyane birakwiye yuko abarundi tubona ko atari maraso akwiye guseseka ibyo rero batinya nibyo bagiye kuzobona kuko nkuko rero bose arabivuga aha abarundi bagona bari maso aha ibitoro turavuga ngaha hariho n'abandi babyiyumvira ejo hirya yesu tuzotorana hanyuma twese twikorere dokima tugende kuri Loni tuzohava ari uko bafashe ingingo
hanyuma duheze turabe ingene iyo leta CNDD-FDD ibandanya kwica abantu no kwitwara nk'agasuguru ko muci kananiranye. Ntabwo bishoboka, ibi ntibishoboka, ntibikunda, babyumve ko bidakunda, ko igihe ni kirekire abarundi barira, igihe ni kirekire abarundi bahendwa, igihe ni kirekire basumirinda bafata igihugu bakakibundako bakarya nk'ibihere batarekura. Ntibikunda, iryinyo ritarekuye no kuri tabaho riregaye cyangwa riguyemo, ntibikunda rero, nibabyumve ko bidakunda. None mwe muravye uko biri uyu munsi mubona abarundi boshobora kwicarana gute kugira ngo bumvikane koko umugwi wo bumvikanisha ukabanywanisha, mubona bikunda muri iki gihe? Hano kubwira nti ibintu byose birahinduka, ntakidahinduka. nigeze kuvuga nti aha turi ubu hari abandi, ejo hazo hari abandi. Igikuru ubu ni uko hariho ibibazo bimwe bimwe mu myaka yaheze byari bikaze cyane, nk'ibyo bibazo by'abahutu n'abatutsi byari bikaze cyane, ariko ubu amakari yabyo yaragabanutse. biraboneka neza yuko abahutu benshi n'abatutsi benshi aha mu Burundi hano n'abandi siko ndabavuga kuko mu batera ingorane ntibaboneka cyane abatwa n'abaganwa. Abahutu n'abatutsi benshi baraza kubona yuko bafise kazoza kamwe. Mu myaka yahera ya kera harageze igihe abahutu bibaza bati ubu twe dufise kazoza kacu, abatutsi bakibaza bati dufise kazoza kacu, kubera niyo ariko aravuga ati abarundi bararushe no guhendwa, abarundi bararushe no kwama bari mu marira. Ubu abarundi bariko baramenya ukuri aho kuri. Ubu ntiwibaze ngo vyokora kugenda ngo wihereranye umugwi w'abahutu cyangwa w'abatutsi ngo babwire uti ndiko ndabakorera, ngo ukuri ku butegetsi gusa, ngo ukuri muri leta, no kuri mu n'amashinga amateka, no kuri hehe n'ukuri hehe. Oya, baramaze kumenya ko hari abantu benshi yaragiye kukivuga bashira imbere inda zabo. Baramaze kumenya ko hari abantu benshi bashira imbere inyungu zabo, ibibanza bari nk'ibyicaramarungu, bashira imbere ubwishime, bashira imbere ikinyoma. Abantu baramaze kubimenya. Iki rero kiduha icyizere yuko naho ubu bintu bimeze uko turiko tugenda, novuga nti turiko tugenda vers la division. Donc ibyo twaba twiyumvira ngo nibyo abantu bariko babona ko atari byo. Abahutu bamaze kubona yuko bahenzwe, abatutsi bamaze kubona ko bahenzwe, abaca ntibahariya bamaze kubona ko bahenzwe, barazi ko abantu bari ku butegetsi bakunda gukoresha ikinyoma. Nicyo gituma aha rero tutotumize umwizero. Ngacanga rero ngavuga nti byogenda gutubu hari inzego ziko zikora ibyo zifuza uko zibibona, abantu barabibona, burya bazotsinda bazihindura, n'izindi zarahinduka bazogenda bazihindura. Ubu hariho ibintu bitari bike, urabona nubwo amaradiyo yaturiwe, ibinyamakuru bigaturiwe, amaradiyo akangara agahunga, aho abanyagihugu bahora bavugira, ayo maradiyo yagiye hose abanyagihugu barayakurikirana. Ibi byose nk'uko ariko arabivuga umugenzi wanjye turi kumwe Bernard, burya ibi byose tuvuga abanyagihugu babyumva byose kwa kundi barumviza amaradiyo. Ukuri rero uriko kuragenda kuja habona mushinga ndani. Ndababaye kubona nk'ubu unyebere naravuga ati hari ibyo mugabo sinshise n'akaje kandi bivugira. Urumvize nk'ibyavuze byabaye kuri kaminuza, nk'ibyavuze byabaye ahandi, uko bifatwa uko byafashwe, akabura ingene yoza nko mu mugwi uhari wigenga wo gutoboza kuri kahise no kurikurana akabishyikira. Burya turabuze ibintu byinshi kubera ko uwo mugwi utatunganye yuko abantu bari baravyiyumviriye. Turabuze ibintu byinshi kuko iyo environnement twariko turavuga itaraboneka. Turabuze ibintu byinshi kubera abagomba kuguma bakoresha ibibazo by'amoko, by'abahutu n'abatutsi, manipulation politique y'ibyo bintu, manipulation ethnique. Turabuze ibintu byinshi kubera leta iguma igomba gukoresha inguvu, ikagomba kwanga ibyavuye muri Arusha, ikagomba kwanga ibyo byavuye muri amasezerano hagati ya leta cyangwa mpuzamakungu n'amashyirahamwe ibyavuye mu nyamanyagihugu. Urabona ko tugenda dusubira muri bya bindi yuko imitima y'abarundi isubira byarikomere gutonekara, bagasubira kugira yakumva wabarukagaruka aho tuja mu ntumbero yo gukiza ivyo bikomere.
harabuze ibintu byinshi kubona abashikiwe n'ayo mabi ubu bafite umubabaro kuko batabona ko bagiye gusubizwa agateka. Erega ibyo biganiro twashaka byabikorera muri uwo muntu twashaka ko bisubiza cyane cyane agateka abo bantu bose bahuye n'ayo makuba bagasubizwa iteka bakitwa abantu, kagahinda kakagabanuka, yamarira akagabanuka, ya ndunduro ikagabanuka. Ariko urabona sibyo turiko turajamo. Rero abo bose bamaze kubona yuko abantu babahenze bariko baharanira amarongo yabo, hari n'ababesha ngo baharanira ubwoko bwabo, bitere biteruke ukuri kuzoja habona, abanyakinyoma bashigwa habona iteguruke, hanyuma burya rero hazocaza umugwi uzotoza ukuri kuri kahise widegeje atangorane, abantu bashobora gushikiriza ivyiyumviro vyabo atangorane bari mu gihugu caribarutse, bamwe atabishikiriza bari hanze, abandi bari mu myonga, abandi bari mu gasho, abandi bari hariya, twese turi hamwe twitwa Barundi. Cakindi avuga nti dukore ku buryo tuguma twitwa Barundi. Jewe abantu bamavuga ngo mvuga ngo amoko ntaba abo mugabo ntacamazi none ngo je mvuze ko ndi umuhutu bimariye iki, ubundi avuga ko ari umututsi bimariye iki, ubundi avuga ko ari umutwa bimariye iki, kataco ndabona bimarira igihugu n'abanyagihugu. Nawe nyene ubwiwe twitwa ngo nuko ari umutu cyangwa ari umutu cyangwa ari umutu cyangwa ari umutu ndaco bimumari, ivyo twobigumamwo gute? Ivyo rero tuza kwaza kubambanura navyo, nibo wa mugwi uzoca ukora neza turiko dukora dushaka kubaka igihugu kikaba igihugu cy'iteka cyubashwe, kikaba igihugu tubanamwo twese mu budasa bwacu, umuntu akiga kurya ivyo yabiri yakuye. Aha rero abatifatiye amaboko imugongo ni akazi k'abantu bakenya bagomba kuguma basoroma aho batarimye, bakaka amakora abantu, bakaka amatagisi abantu, bakavuga ngo amande yibika ibintu byinshi, amahera bakarundarunda bagaca bagira kwabo aho kuyakoresha ngo bateze imbere igihugu. Uburyo bw'igihugu bakarundarunda, tukaronka imfashanyo, bagafata amadeni agafatwa akaguma mu minwe yako kazi. Kugira ukuri rero niko uzahabona, baca bakoresha ya mafaranga, baca bakoresha za nzego, igisirikare, igipolisi, baca bakoresha gwagwaruka. Ukuri rero ntikwigere kujabona. Ivyo byose abantu baranze kubimenya, nico gituma bitera bitebuke bizohinduka, uku kuri kumenyekane kuja habona, intumbero yo kwisungwa yumvikanye nk'abarundi bose ifashe cyane cyane kubasubiza hamwe, ntisubire kutujyanisha. Nuko rero je ndaribona kandi cyizere ndagifite kuko namavuga nti twebwe bafite imyaka nk'iyo mfite jewe, mfite imyaka myinshi burya, turafite ibitubuha byaratuboshe tugira tubize muri zotugora kuya kiyo bituzwa mugabo kuva tugize amasezerano y'Arusha. Jewe narabonye abantu bashasha bariko baraboneka kuko bamenye ukuri, ubu bariko bakorera kuri uko kuri, kandi urabona ubu kuvuga byabaye muraduha n'akanya namwe urabona kuvuga bya kanya turabivuga, abantu barabivuga. None bibaza ko abantu batavyumva, wibaza ko abantu batabona ingene abari ku butegetsi bigenza, ingene bari mu migango yigenza, ingene bari mashirahamwe yigenga bigenza, ingene amenyesha amakuru bigenza, wibaza ko atabibona. Hakurikira guhinduka, indero rizohinduka, twizere buhoro buhoro abo bantu bagwire kuko bariko baraboneka, bariko baragwira. Hasubire kuba ibiganiro vya politike muri iki gihugu, ubu abantu bose baragenda bakayorora ibintu ataco bimaze, ukumva nivyo biriko biraganirwa gusa. Tuve mu migwi y'amoko, tuve mu migwi y'intara, tuve mu migwi y'ibitsina by'abantu, tuje mu migwi yo kuganira ingene ukuri koja habona, abantu bakabana neza, ingene igihugu cyotezwa imbere, tukaronka ivyo dufungura, tukaronka ingene twivuza, ingene twambara twese, tukaronka ingene abana biga bakiga neza. Ivyo bikadufasha, nivyo bizodufasha mfate kugira ngo ka kantu gatoyi abantu bagomba kuguma boja bonyene dusabikanye ivyo twarondeye kandi twavyimbuye bihari. Utegerezwa rero gukorera muri iyo ntumbero, kandi ndakumenyesheje yuko ivyo bizoba biterekeruko. Abantu muri ku butegetsi mumenye yuko hari abantu bigenjeje nk'uko kuva kera ariko byabasekukanye. Abantu muri ku butegetsi mumenye ko ibintu byose biko birakorwa, mutabikoze yisunzu neza abanyagihugu abazobibazwa bariho kandi bazovyishura imbere y'abanyagihugu n'akahise kacu. Umwizero rero ngena kumara afite namwe niwo mufise mubona
murazi iterabwoba rihari uyu munsi abarundi bazosubira kuronka ingene bicarana bakavugana ukuri neza ryari. urakoze. ukuri tuvuga duharanira, urumva jewe wamaze kwigwa neza, je ndi muri yo nahitamo neza, rero nsi n'umufrodewo sivyo. mbere ugiye kuraba neza, jewe numva ko ndiko ndasubizwa, ndatanga kubona inyishu, kuko n'abafrodewo nta mufrodewo nawe bwaronke ngo tuvugane tweshanje wo mu bayobozi avuga nk'uko rero wose avuga. ko hari ahantu hamwe ubwise tudahuza ibintu, nta namwe umaze kunyumva kenshi. rero wose agenda ku Mana avuga ati ukuri ni kudahabona, hanyuma ibintu biganirwe bihere, mugabo hareke kuba ibifungu byo kubesha. ivyo nivyo natwe tuvuga, kuko twe tuvuga tuti habonetse ukuri k'ukuri amahoro araheza akaboneka, kuko hacabaho ubutungane n'ukurekuriranira ku babishaka. kuko rega mumenye ko hashobora kugira umuntu azosaba ikigongwe uwundi akaba ati jena ndakugirira reka ubutungane bukore. mugabo ikibazo niyo yavanga ubutungane bukore arunguka iki? uwapfuye ntagaruka. mugabo tuvuganye ukuri, abantu bakiriho bakisigura, tuzomenya ukuri. kuko muri ibi biganiro bya Arusha hari ikintu bari bavuze cyiza cyane, bari bavuze monima y'abarundi, apana ubwoko. monima izoshirwa mu gihugu bakandika ko prise mesa, bivuze ngo ku muhutu, ku mututsi, ku mutwa, ega no kubaganwa. ubundi ibi nkibi by'amoko harimo ibintu byinshi. ubundi tugiye mu gusesangura harimo ibintu byinshi, kuko nk'ubu abatwa renda bihorere, kuko abatwa kenshi bashigikira abakomeye babegereye. aro bahutu bavuze bati tema botema, aro abatutsi bavuze bati tema botema, turaza amakara yabo. mugabo nk'ubu nk'abatutsi bibaza bitwa abatutsi bose uno munsi n'abatutsi jamais. hari abatutsi benshi cyane utohoje, jewe abonzi jewe aho negereye cyangwa aho maze gutohoza ibi ndiko turondera by'ukuri, usanga abatutsi abaganwa bahindutse bakaba abatutsi kubera ko imiryango bakomokamo batabaye abategetsi igihe cy'intwaro y'icami, abo bagaca bitwa abatutsi. hari rero abatutsi benshi bazi abatutsi, ariko mu batutsi benshi harimwo abicayemo arabaganwa. ariko mwibuke hari imvange, hari abavutse ku batutsi n'abahutu, hari abavutse ku baganwa n'abatutsi cyangwa abaganwa n'abahutu. none abo bavuze bati natwe turi imvange, turagomba ubwoko bwacu mu burokonesi, si intambara yindi mu zindi. nicyo gituma jewe nshyigikira yose bibavuga, inyuma y'uko tuzoshira ahabona ukuri ku byabaye. nk'uko namwe ndiko ndavuga, imvunja aho yinjiriye niho uca mu kuyikura, ntuca mu mbavu, ucaho nyene ku jisho ryayo, hanyuma ukayitera ukayivanamo. kubera ko ikibazo mu Burundi cyazingamitse abarundi, kikabica kigasiga amarira n'intuntu n'akabonge, ari amoko baciyeko. reka duce kuri ayo moko mu gukiza imitima n'abanyagihugu no mu gushira habona ukuri. hanyuma nitwagera igihe twaneka kuri monima tuti prise mesa, cyo tuba tutigora ibi bintu by'amoko bigarukire ngaha, turabihebye ko twasanga saco bigize gute bimaze. yavuze ikindi kintu gikomeye, aravuga ati mu biganiro vyoba ho kwirindwa yuko abari mu migambwe, yavuze imigambwe itatu, iprona, frodebu na CNDD-FDD, n'indi migambwe yose ifite mwo amacakubiri, biboneka ko ari mu macakubiri, igomba gukumirwa muri ayo matohoza kugira ngo ntabe intambara. kuko kenshi usanga aribo bayitwara cyane naho bemere bajemo. mugabo uvuye muri frodebu, uvuye muri iyo migambwe yose tuvuze, babanza bakora amatohoza kuri uwo nyene ko atakintu yagirizwa mu gihugu kuva kivuka kugeza ubu, cyane cyane bijyanye no kunyonora leta cyangwa gusesa amaraso. icyo gihe twese tumwemerera uwo muntu. aro navuga nti icyizere nk'uko Leonce avuze kirahari kubera iki? hariho imyaka ibitero turavuga na Leonce kuri radiyo, ubivuze wategerezwa guca upfungwa cyangwa ukicwa yombinyuze. igihe cyararenganye, ubu hari ibindi. CNDD-FDD ejo muri ku butegetsi yavuze ati amaradiyo arayibangamiye, barayaturiye. uyu munsi ayo maradiyo arakora, ndetse havutse n'ayandi maradiyo avuga ibyo ayo maradiyo bahora baturiye atubagwa kuvuga. bivuze yuko nimba amaradiyo baraturiye akaba yarabandanije kuvuka no kuvugwa nk'uko yose ariko aravuga, abanyagihugu bose baratwumva, wumva bakoze iki? barihenze. ahubwo nibaza ko leta hari ibintu yibagira. uyu munsi ikijanye n'itumatumanaho ku isi kiroroshe cyane, kuko gushirwa cimbiri
ku mitumba ari ku gacimbiri barafite ama Facebook barafite ama WhatsApp utanze audio imwe abanyagihugu bose bari bashikiye mu gihugu mu mwanya muto ku munsi iba yumvise n'abantu benshi rero ivyo bariko barakora nibaza ko bataza hisi igeze canke aho no munsi ahisi igarukira mu kutanga amakuru nkavuga rero ni umwizero jewe mfise nuko hamaze gutangura kuboneka abagabo b'abashinga ntaye mbe nk'abaforode bava ngo b'indyamunyu bemera kuvuga ukuri ku byabaye batiravye abo bari nivyo baciye kuko mvuga nti niyo uyu munsi Uburundi bubuze amahoro buri mu maganya muri mu bukene wagowe bovuga bati tuyabujijwe na Bernard Ntungwa nayo enda nibashira imbere ubutungane nibasanga afise ibyo banigiriza bampane ariko abarundi baronka amahoro abana banje bazaronka amahoro abuzukuruza none ikibazo je mfise ni kimwe ikandi gikomeye uyu munsi bariko baratinya ubutungane CNDD-FDD kandi nabo butinya buzotegezwa kubaho swate bariho cyangwa batakiriho bazocirwa imanza iyo umuntu ariho agacibwa urubanza bakamuhamagara arisobanura akisigura akavuga uko byagenze byo mwagiriza arashobora gutsinda kera kuko ntawe umubeshera ariko umuntu atariho baramubeshera niyo wose ndazo experience nyinshi ndazi abantu benshi basize ko amadosiye akomakomeye mu 1994 1995 na 3 mu mpera zuko ari ibyo bakoze kandi ugiye kuraba neza batabikoze ari kugira ngo bahice ukuri ku byabaye cyangwa barabiko bomara amanyama abavuga kugira ngo binyegeze ntibasore kuvuga rero icyo gihe iyo ukira urubanza uwuhari arisigura ryatsinda aba rero bantu ubutungane bakiriho bazocibwa imanza batakiriho hanyuma byandikwe mu mazu ndangamurage y'igihugu mu mamize yuko umugabo naka yabukira naho kwa naka yakoze ibi yakira urubanza kuko yakoze ihonyabwoko yuko yivye leta ibintu atisiguye mugabo urubanza rwaraciye ikibazo bwo basize mu muryango abana biwe abuzukuru inzukuruza bazokwama bafise umubabaro w'uwo muvyeyi bakomoka ko yabaye kinani mu gihugu agakora amabi kubera icyo atokwemera kugira ngo dukemure ibibazo hakiri kare tuvyumvikane hakiri kare tuheze ibibazo tugire ibiganiro tugire umugwi wo gutohoza ukuri wa nationzi uze utohoza ukuri yo sentare yo tribunal penal international ize ikizo manza yo pahado basaka bigisha abanyagihugu ko batebya byiyumbamo bayisana kuko no munsi nkuko ari karavuga rero ukuri cyo turavuga ugabo hamwe biganira Burundi no byitaba ntazi bandondera ndi hanze aho ndi bantu imbiri nyoni abo bakorana mu batutsi barandondera abo bakorana babasendede bakandondera ngira ngo n'abanyamahanga barimwo no bitaba mu Burundi nibishoboka bagomvyeho tumvikana tuzotora duhura twumvikane hanyuma ibiganiro bigeze aho bigera hamwe umuntu abona ko afite umutekano tuze twaka igihugu bitabaye ibyo tuzoguma tubivuga tuzoguma tubiharanye bizokwanka mu mati dushire mu migere iconze no ku butegetsi bwica abanyagihugu buzingamisa abanyagihugu buteza kuhava ndangiza uyu munsi muri iyi minsi hari ibintu abantu benshi birengagiza uno munsi abasirikare ntibakivuzwa nta miti baronka kandi bizo ngo baravuzwa ntibapfuma babahemba amafaranga afadika bigurira imiti bivuze iyo mitiwere ya gisirikare yabo idakora ibye uno munsi umusirikare agiye mu ikonje cyangwa batomboye akagwara akaja mu bitaro aho azoziraho tuzomukata ibyo kurya bari kumuhiga minsi yose atarahari urumva bagira gutamuhemba bagira kumukatira kandi izo bamuha bazi neza ko zidakwira kuko uyu munsi uko isoko imeze barabibona none mwibaza ko CNDD-FDD baje kurwana bakinjira mu gisirikare ari CNDD-FDD uyu munsi CNDD-FDD none ko inzara nabo nyene bishe ko nabo nyene bativuza bumva ku masi ngo kera basoza barababuza abapolisi niko kuko aho mwibaza ko abantu bo bicaye ahubwo cyo bwo bamfise nuko bazava batamunda munda ibintu kuko icyo bababwira cyose icyo bababwira kimwe jewe ku matohoza dufise nta batutsi bazotera iyo leta ngo ikure ku butegetsi basa bitege ko ari bo nyene bazokurana hagati yabo ibyo amakuru turayafise bazicana hagati yabo ingorane imfizi ziraho zigwaniye ibinyabuzima bihegereye haziguzima rero ndabwira abarundi ngo abasenga ni basenge abahora basenga ni basenge kabiri abasaba basenga kabiri basenga gatatu kuko ibigiye kuzoba inyuma y'iyi nzara y'ubu bukene
y'ubwicanyi bw'agahomerabunwa y'irinyuruzwa ry'abantu y'iribura ry'isukari abana bakagwara kwashi ko batagira agasukari ababyeyi batakironka agasukari babaha kandi bayihimbura bakayishora mu kinyegero ubunyonyezi bw'amaminere banyonyeje bakiba bagasubira uzurabe amakontra basinye kuva 2017 gushika 2020 uyu munsi uyu mugabo Baretito Ndayishimiye ariko arafuta ayo masezerano kandi tuzi neza ko kwiti yose abantu benshi bazira amaminere n'amapetroli ibyo bintu byivanzemo uragenda kweri aho rero havuga nti uyu munsi ubwo bafise bazomuhitana abo bantu ariko barapfa amatungo y'ubunyonyezi bw'ibyo mu kuzimu bw'umutunzi n'ubutunzi bwo mu kuzimu bwo mu Burundi hanyuma baca bavuga ngo n'umututsi yamwishe cyangwa n'abatutsi babikoze baca barengeka ngo bateme mugabo nakubwiye ngo ibintu byose biko birakorwa uyu munsi tekinoloji hari satellite irabara ibintu byose bakora ibyo bavuga ibintu byose nta kintu na kimwe kitazwi ndabarahiye rero babikore babizi babyemanga ndashimira rwose bavuga ati niba wowe wica utinya kuzobibazwa reka kwica niba wowe wiba utinya kuzobibazwa reka kwiba nubwo ibyo bariko barakora bemere kubyemanga ntera kamo imbonera kure niko zirabeshwa abajene batazi ibyo aribyo nibarebe gushigikira abantu bari kondane babareke kubashigikira babashira mu makosha ngo bagire umugwe munini ubakingiye umuryango umwe abumwe yitukisha ntatukisha abarundi ntatukisha ubwoko ntatukisha umuryango twebwe naho tuhagaze Pierre Benda yicariye ariko arasigurira abana ugwaruka hereye muri kaminuza ibyavuye mu matohoza bagize ku bwicanyi bwabaye muri 72 ngo badashobora guhava babajuragiza uyu mugwi twaramutse tuganira ko uno munsi werekeye gutohoza ukuri kuri kahise kugira ngo abarundi dusubize hamwe turwane twubake igihugu wari umugwi wari ufite ihangiro yo guha akaryo abashyikiwe n'ibi byago ababibonye ababyumvise eka mbere n'ababikoze akaryo ko kugira ngo basigure ibyo babonye basigure ibyabashikiye basigure ibyababaye ko ibyo babayemwo kugira ngo amarira n'amaganya ari mu mitima y'abo barundi bose bashwe n'ibyo byago bashobore gukira abakiriho cyangwa ababo babibonye cyangwa babyumvise dukire tuve ibyo by'amarira by'amaganya by'indungu n'agahinda tujye mu nzira yo kubana neza no kubaka igihugu cyagiteza imbere iyo niyo ntumbero abazoca mu nzira zindi zituma dusubira muri ayo marushwa abantu basubira kwicwa bazira ubwoko bwabo bazira intara bavukamwo bazira ibitsina byabo cyangwa ibyiyumviro byabo abo bantu babitera bakazobibazwa n'igihugu bakabibazwa mbere n'imbere y'Imana uwo ariyo ntumbero nyamukuru twari dufite ntitwari dufite intumbero kugira ngo turondere kwihora tubikeneye kurondera kwihora kuko ihorihori imara umuryango tudukeneye kuzoherera mw'ihorihori ibyabaye byarabaye nk'uko mugenzi wanjye yabivuze tubikoreshe mu kugira ntibize bisubire no plus jamais ça aba bana bavutse nko mu myaka y'ibihumbi 1990 ubu barakuze n'abagabo n'inkumi n'abakingandari barahevye amashuri turakeneye kubaho muri mwene ibyo abo abariko bararuka bazoguke cyo ntibakenerwa muri mwene ibyo mbere warumbagije rero uti none wa mwizero ubona uzoshoboka mu gihe umugwi urongowe na Pierre Benda yicariye uriko wigisha ibitari byo uriko usubira kwigisha kutura kabo twimwe bwa kera ibibazo byose rero nahagaze none burya wibaza yuko abantu bavyemera wumva wovyemera erega ukubibona ukavyumva ntubyemere niko n'abandi babibona bakavyumva ntibavyemere ikinyoma kizotekuka ukuri kuzotsinda ikinyoma cyaratumye tujyana turasambura igihugu turasamburana hagize umuntu asubira guca muri izo nzira ntazoshika n'inzira zidashika igikuru ni uko abantu bagira umwizero yuko
ibi byaduteranije bitazosubira kuduteranya kuko twasanze byari bihagaze ku kagwi gatonya kamwe kagomba kwigungira ko iby'igihugu gitunze gaca kagomba gukoresha nabi inzego z'igihugu igisirikare igipolisi ubutungane inzego nshingamatwara urwaruka ugasanga izo nzego zishyirwa iz'ubwoko zishyirwa iz'umugambi erega none ntaje ndabivuga ati erega abari muri izo nzego za gisirikare z'igipolisi muri iyo mitambwe barabona ko bahendwa none wibaza yuko abo bamaze kubibona hajya ugiye uraraba ingene kahise kagiye kagenda kuva ku bantu bita abagaragu aba esclave tugaca mu bya cami tugaca mu bya byerekeye ngo ni bya repubulika abantu bagahendwa ugiye ubiraba abantu bamaze kumenyaho ukuri ntigusinge n'umutima uwiyigisha cyangwa biriya bizosendwa bizohinduka kandi bizohinduka ku neza ya twese abanyeshuri baba ari 50 n'akarorero bakiga ikigwa kimwe umwarimu abahaye ikibazo bamwe bakagitora abandi bakagikosha kandi biga ariho bari ibyo rero feberi kirakora yigisha ibyo mu mashuri igwa ruguru igwa hepfo igwa haruguru hariho abanyeshuri babyumva bakabyemera hari n'abandi banyeshuri bafite ubwenge bacavuga bati none kubera iki baje kudusobanurira atazo tubasabye bitaturaba kuko uyu munsi gusobanurira abanyeshuri mu mashuri ibijyanye n'ibyabaye mu 72 by'ubwicanyi hanyuma muri bo bakaba bafise ababyeyi harimo abafite ababyeyi canke bene wabo hari abafite bene wabo bazize ubwicanyi na gatatu canke ubunyine bariko barikirwa babo bicana niyo sende kudide ntihagire icyo babikora ko wewe urumva icyo gihe boheza bakabyumva bose bakabyemera yerekana hariho ibyo avuga bakajya kumusubiza kubera nyine bazi batawusubiriza ubivuze baca bakwica bakakwiruka ko mugabo harya ni uguta umwanya babita guta wakuba ni hahandi yaboshwe igira ibagwe ntiyagutera imigere biga babyita gutera imigere urumva severa sende dfdd barazi yuko ibintu byose bakoze bijyanye nabyo atanumwe abyemera ko atanumwe abihanigwere atari abategetsi gusa rero baca bavuga bati tugere turabe ko tuboronka abadushigikira muri uru rwaruka ariko hariya ntibabyemera benshi ntibabyemera kurahi nabo bagati mwabyumvise bose baramureka bavuga ati twabyumvise mugabo umuntu barakubwira batabyo bumvise icyo ni icya mbere icya kabiri iyo bafashe kampani nk'iyo kwigisha natwe tugomba gufata iyindi kampani ahashobora tuba turigisha ibi tuba turigisha kugira bariko barigisha kandi ibi tuvuga bishyura kure gusumba ibyo bavugira mu mashuri kumva abanyeshuri bake ugereranije n'ibyo twebwe twigishiriza kuri aya maradiyo ku mbuga ngurukanabumenyi ibyo tuhigishiriza abantu benshi barabyumva bakabifatanya nkama icya gatatu mbega uyu munsi nibaza kubyigisha baba turabivugana bose bigaruseko abasirikare n'abapolisi barenganya batahembwa bishwe n'inzara ntibabavuze ibidarazo ku isoko bikaduga ibifungurwa bikaduga ntibashobore kugura ifungurwa ngo bagaburire imiryango yabo ntibashobore kujya mu makunji bata amafaranga bafise bagiye muri misiyo bakabiba amafaranga yabo batabagishije inama wibaza kwibi batabibona ubu mu basirikare ugiye bukiyabu ukabaza wibaza ko abasirikare benshi batazi aho interahamwe zirwanya u Rwanda ziri mu Burundi cyangwa ingene bakorana baza batabizi batababona ko batababuza kubagwanya bababona ibi byose barabibona rero bijya no kwidigadiga imbwa yiye kuguriza ati burakeye tubyereka abagabo uko bariko barigisha ariko turiko turigisha higishwa benshi bazogira icyo bafata uzofata byo ibyigwa byiza bizomukiza uzofata bibi bizomufata yavuze neza rero ati nimba umuntu atinya kubazobazwa ibintu byo kwicwa nareke kwica atagomba kubazwa ibyo kwiba nareke kwiba niyigishwa agafata ibitari byo akabikurikiza bizomufata azobibazwa niyabyiga akihorera akabiga akihorera bazomaramara bagiye kubimwigisha bakaja kubigisha ubusa babuze icyo bakora ubwo ikibazo kiri ni kimwe maze iminsi twibaza mbe aya mafaranga akoreshwa muri seberi itariyo aya mafaranga akoreshwa muri CNTB itabaho aya mafaranga mu mfashanyo aya mafaranga yo gukoza ibindi bintu byinshi akaba akore ibitari byo
y'umugambwe bizishura nde? Ndavuga nti aho bija hose nitwasanga ejo hirya y'ejo senatebe severe bitari ibyo abarundi bumvikanye bikaba ari iby'umugambwe, umugambwe niwe uzokwishura mu mafaranga yose bakoresheje. Erega ntimujye kure ibi bataravye neza bakabona ejo hirya y'ejo bavuye ku butegetsi banse ko twumvikana bakava ku butegetsi biciye mu zindi nzira. Sendede tuzofutwa Burundi wifutse wonyene. Jewe ndazi ko mu myaka iza sendede bivuye kuzoyivuga cyangwa kuyumva ndabibabwiye. Sendede zizofudika n'ikintu kitigeze kubaho. Umuntu mubyutse wari kuhora muri sendede akurahire ya abdani kuma Petero yihakana Yesu ko atigeze amumenya batigeze bari kuba kumwe. Niko umuntu uzomaze sendede akurahira rero yuko atigeze abo musenzi David kandi cyo munzira abaye mu nama nshinga mateka yarabaye mushikiranganje yarabaye directeur general ahantu yarabaye mukuru umugambwe mu ntara abyihakana byange kubera iki? Kubera ibara ishano bariko barakora n'ivyo bimirije gukora tuzi tubona yacabona iyo bitera biza turabizi intumbero yabo turayizi azogera igihe turonka tubivugira cyangwa cyare wose tubivuge hanyuma duhinyuze turabe icyo rero mvuga nti icyo basiza nuko senzi David bazo bashimiye yotanga imihoho. Turazi ko ashobora kuba bagenzi wa Muremera bari mu zagisire no mu zagi polisi, ariko byiza gutanga imihoho kugira ngo azobazwe bike hanyuma imbonera kure zotanga imihoho muri ibyo bintu by'imbonera kure bakabivamo hakiri kare kubera ntibizo bahitane, hanyuma abarundi bose bari muri CNDD-FDD babona ko by'ukuri batagomba kuzobazwa ibi bintu CNDD-FDD ikora bakabivamo. Nayo ubundi ejo hirya y'ejo ni ibintu byageraho bishika ibyo noneka byose byononwe n'umugambwe bizori kwishurwa n'umugambwe. Bafite amazu bafite imitungo batashaka kwerekana aho bayikuye, nibyo bizokwishura amabi yose ariko arakorwa na CNDD-FDD. Murakoze kandi rakengurukiye abo bose bazotwumviriza ndabashimiye.